Miss Lauria. Umunsi ni weekend, uyu munsi ni Friday yo kuvibinga. So ivyo bitabo tubihagarike. Umeze neza? Hello 5. Ndafite ukunda go profise, reka mfate kano kanya sivyo do hanging out. Tugire ibihe bimeze fresh. Sanori ready go hanging out? Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, ibintu ni fresh sana kweko ni Friday yo kuryoherwa, ya vendredi yo kuvibinga, ya Friday ya pop so laba hanging out. Kabos for real, that's my name. It's another fresh Friday ni ya vendredi nyene ituma tugira ibihe bimeze fresh sana. Uyu munsi natebiteka, uyu munsi ndaryohewe cyane kubera yuko n'umuntu naheruka long time ago mugabo uyu munsi duhuriye ku ma screen yaje imbere magazine. Amazina yahawe n'abavyeyi ni Nishimwe Lauria Claudia. Lauria yahejije amashuri ya secondaire kuri lycée SOS. Ni Lauria ngene no kubwira yuko avukana n'abana bagera indwi. Lauria akabagira uwa mbere mu muryango w'abana indwi. Ndakubwire kandi ko Lauria yuko université yiwe yiga igisata ca marketing. Ni Lauria hari le 5 août 2022 aho bamuhaye ikamba yo kuba Miss University. Le 11 cyangwa le 13 uko ngena gihe kinini yamaze baramwaka ikamba giwe. Ni Lauria ngene no kubwira yuko mu nyuma yacaronye ibako ryo kuja Philippines aho yagiye guhiganwa muri competition yitwa Miss Earth. So right now my people, Lauria no kwemezana kujana yuko niwe Miss Earth cyangwa Mister dufise hano mu Burundi. So my people, mu vyubahiro vyanyu nkuko twama twakira abatumire bacu muri hangout sivyo kakaruru nyene ya vibe nyene ya mashi nyene tumwakire Lauria Nishimwe. Lauria, umeze neza? Sawa. Reka mbandanye gatoya. Mu bintu Lauria ndamuzi ko n'umuntu akunda gutwenga gose. Apa yo gutwenga, Lauria n'umuntu akunda gusohoka gose. That's why today namuvumbuye cyangwa namusanze yagiye out gatoya. Umeze neza? Sawa, très bien. Fresh sana. Urakunda gutwenga? Ni guya we gose? Guya cyane. N'igihe banga wasanze riri mu gutwenga gose. Cheers. Sinzi ko bino bintu nakuzaniye, sinzi ko ari type yawe, sinzi ko usanzwe ubikunda. Ni guya yawe? Lauria Nishimwe. Amakuru y'imisi. Meza cyane. Long time tutabonana. Shiderukake. Kabisa, mugabo bunge turahuye ku ma screen ya Kibere magazine. Yego. 2022 wari umwaka umeze gute kuri Lo? By the way, meilleur vœu. Meilleur vœu nawe sha. Yari umwaka w'ama oiba. Kubera ko harabaye ibintu vyiza, harabaye ibintu bibi, mugabo we made it. Umwaka waraheze twatanguye ubundi. Kabisa, iyo uvuze yuko habaye ibihe vyiza akaba n'ibihe bibi, turifuza ndashaka kumenya jewe Lauria yaciye mu bihe bibi. Abivamwo gute? Uvyitwaramwo gute mu gihe uri mu bihe bibi? Soutien abantu banyegereye. Abagenzi, umuryango, n'abantu batanjuja na gato, n'abantu qui me soutiennent vraiment. Kabisa. Donc nuko nshobora kubisurmonta nkabivamo. Lauria iyo ari umugenzi w'umuntu, n'umugenzi ameze gute? Agukunda ko katumenye Miss wacu kuntu ari umugenzi. Twumve ko ari umugenzi mwiza canke abagukunda, de aba akwitayeho, 3 n'umuntu ashobora kugufasha mu situation ashoboye. Ou si je peux faire quelque chose pour t'aider, je serai toujours là pour toi. Kabisa. Voilà. 2023 irageze, sivyo? Turafise ama wish yo tubonye minuit top igeze, turafise ama wish twamatugira. Lauria mu gihe wabonye minuit irageze twinjiye muri 2023. Niya yari wish yawe? Yuko l'année 2023 iba différente de l'année 2022. Ça veut dire umwaka w'ubutwenga. Gose. Et non amarira, kubera harabaye amarira quand même. Donc aussi umwaka wo kuronka amahera menshi. Hari abantu batabivuga mbwa je ndabivuze rero. Kuba successful. Kuronka amahera ça veut dire gukora, kuronka uvuze amarira 2022 waciye amarira ameze gute y'urukundo? Se ayurukundo nayo wigeze ucamo? Waciye amarira ameze gute? Y'amajugement y'abantu. Amajugement y'abantu kandi amajugement atoroshe. Kabisa. Witwa Lauria Nishimwe Claudie. Claudie Lauria Nishimwe. Claudie Lauria Nishimwe, okay.
hari irindi zina ryananiye kuvuga that's why nace ndagikabusha kwa Joni nzirumbanje gisigura urabaje abavyeyi babwatse babaza ati nzirumbanje kwiki nzirumbanje gisigura iki ni izina rya mon grand père hama narabaje umuvyeyi wanje ambwira ngo ni nzirumbanje nzira uwumbanje je kuvuga turazirana nuko usanzwe umeze nagira izina ryo mu bon sinkundanye n'umuntu amuprovoka kabisa n'umuntu amuprovoka ça c'est normal cyane gose Lauria wari umwana ameze gute mu buto bwawe nkiri muto akunda gusangira n'abandi kabisa ndazi ko kuva ndi umwana muto naragirira ibintu abana bo barabara hama narimo nakubagana cyane kubagana kuja gukina kure yo muhira narigeze gutakara mfise imyaka 2 Lauria waranyitse ngene uratakara dutera iyo story watakaye gute nari muri anniversaire y'umutonto wa mama hama muti là-bas twese na la famille hama ngo ndasohoka kuri portail ndabona abantu bakabaragenda abana ngo ndabakuriki ndagenda aho rero natowe n'umutonto wanje ku yindi kote ya papa imagine donc yatantora mba ni nko mu yindi famille yatagutora no waburi miss yego maybe kabisa umwana kubagana gose akunda bavukana parce que barabwira ati barantwara nko muri alimentation naho nakubagana sinashobora kuvayo ntatoreye ikintu batoya banje babiri dukurikirana cyane twakuze turi batatu abandi bari kuvuka après mais nkaca ntora ibintu byabo ça c'est pour moi ça c'est pour elle c'est bon dream Travis indoto tukiri bato sometimes usanga nkajika boss for really bona yuko nifuza ko mu footballer sivyo mugabo kwera ukuntu imyaka yagiragenda ibintu byagiye birahinduka kuri Lauria byari bimeze gute ni ya dream wari ufise uvuga ati byo kubiri kose ndifuza kuba naka cyangwa ndifuza gukora ibi cyangwa ndifuza kugera hano mu buto bwawe nkiri muto cyane nasiko nashaka kuba umuganga nk'abana benshi ndanagenda kura hama ndashaka kuba umu actrice imbere by'amazigiye kinini cyane gushika nko muri secondaire ntabwo nzishaka kuba actrice hagi urazi ko acting agalo tout ça prend ko gushira muri urana abantu bagira acting hariyo barira hariyo abakara hariyo abagira ikibo two gushira muri domaine ya kurira no kurira sinshaka kurira atakindi jije gukara ndashaka gukara try ngarira lo gerageza ngarira try zakweli bigerageze kwa jo ariko twasanga ari ni talent ufise musi kumbugisha ubise taha rero genda nice okay four abantu baba cinéaste Travis Miss Earth tumushire muri iyo domaine ya film gatoya zahindutse bwawe kabisa pa après birahinduka ubunye ufise indoti za sinzi ko nozivuga mugabo ko aspira abantu à être les meilleures versions d'eux-mêmes kuba meilleure version yiwawe wowe ubikora gute kuko sinyoza ko ari ikintu coroshe abenshi kiratugora sivyo kubwawe wowe ubigenza gute ubwira ugerageze kugira version ya Lauria je ndacari mu rugendo ndacavyiga ndacako nditruva ndabimenya neza mbwa ndiko nditruva ubu niyo myaka ndimo exactement yo kwitruva yo gutruva la meilleure version de moi-même Miss Lauria riragiye ko rero akajambo Miss kongeye ko kwizina ryawe ndibaza yuko Miss nimwe mu ijambo abantu benshi bifuza kugira mu mazina yabo mugabo nibaronke iryo bako ryo kurironka mbwa kuri Miss Lauria byaraje donc turabona yuko abaye Miss University mu nyuma aba Miss Earth Miss wamye byifuza kuba Miss sinigeze nibona nko mu Miss Lauria nazo ko natanguye kuvyishira mu nkibona competition ya Miss University kubera sinovuga ngo kuva ndi umwana ngo namenye nifuza kuba Miss non parce que nakuze mbona aba Miss bonze dutaye turi fine je sinigeze ntonda muza wanje kuva mvuka ndi umwana vraiment donc ntabwo nigeze niyumvira mais après mbonye yuko yari une competition quand même ishobora kwakira umuntu adafite la taille fine why not kabisa baragusunitse
hoba hari abantu bakubwiye ati nawe urashobora kuja muri kiya kibanza, hoba haraje abantu bakubwiye ati soit muri famille canke mu bagenzi bawe bakubwiye ati Lauria, you deserve the place? Avant que niyandikishe? Yeah. Non, kuko ni je nabibonye, ni je nabishatse. Kabisa. Ariko il y a une personne nabajije avant de m'inscrire, yashize ko ngana muvuge d'abord, Mera de Mac, nkunda cane. Yeah. Ndamubaza kuko we yaramaze kuja muri Miss Universe ndamubwira nti je pense yuko nogerageza yaranyokojeje cane gose bero. Kabisa. Ndamukunda cane, nizere ko abizi. Yeah. Famille, yarakubwiye ati Lauria, bijya bintu vraiment sinibaza ko ari ivyo wawe. Kuko muri famille baraguciye intege. Benshi bro. Mugabe kiryoshe nuko après nibo bansoutenir rero cane gose kushko ndavyibaza. Cane bro. Mais sinon les parents bari bien. Mugabe abandi bantu nyene de la famille bari izokumariki, izokuzanira iki. Naco imaze kukwijamo. Iga amashuri nakindi. Kabisa. Ako kantu rero kajanye no kwiga amashuri. Urazi ko abavyeyi bacu barakunda to focusinge ku ishuri gose, siko nibaduha izindi opportunity zo kuja kugerageza. Ubivuze kwiki? Ubibona gute? Wibaza yuko bishitse Miss Lauria akaba umuvyeyi, akaba umumama w'umwana, uzori wa muvyeyi aguma abwira umwana wiwe ati focusinga n'ishure gusa, haje izindi opportunity ukamubwira ati yaha ni wige canke uzomeze gute? Plus nkora plus mpindura ngene nyumvira. Nibaza yuko unye twokifocaliza no plus ku ma skills umuntu azi gukora, si ufise talent, si ufise un don, si ufise quelque chose, un talent nyene dufate. Kwiga ni vyiza kuko kubona tuzi ibyo tuzi ni ko amashuri twaciyemwo, hariho la base umutegereza kuba afise. Mugabo si bya bindi umuntu woca umugira ngo yahanga ibindi bireke ngo wige gusa. No. Sinoja muri iyo kategori y'abantu bamwe. Kabisa. Uragiye muri Miss University. Turabonye ama videos iwawe utubwira tugutore, bamwe muri twebwe twaragutoye turi benshi. Ibintu bigenda neza. Le 5, hari le 8. Le 5 août finale Miss Lauria niwe abaye Miss, siko? Umaze gutogwa babantu batifuza yuko ubijamwo, byari bimeze gute galo? Nkugenda kubwira c'était étonnant kuko nibo bantu bansutanye cyane kushko ndavyibaza. Ubunye nibo bantu bampusa gukora ibintu bambwira giribi. Okay, bamaze gutora wari ufite umugambi wa galo? Donner umugambi wo guhamba justice abantu bayimerita, dans le sens où hari abantu baza ngaha mu Burundi baje kwivuza, mais parce qu'ils n'ont pas la carte d'identité burundaise ntibivuza. Hari abantu mu minsi zinamenye ugasanga uri nk'umukongomani umuntu bakuvura ko utari mu Burundi, kandi waragize accident umeze nabi urababaye. Donc je me suis dit ce genre de personnes ils méritent, barafise le droit yo kwivuza. Donc voilà, c'est ça. Hari abantu benshi dufite imigambi yacu, surtout kuri kote y'abakobwa canke y'abigeme b'abarundikazi, ugasanga turafite imigambi, sivyo? Turafite project zacu ziri ngaho, umugabo nituronka opportunity yo kuzikora izo projet zacu. Wibaza yuko kubwawe waciye muri Miss, wibaza yuko Miss Burundi canke Miss Universe canke izindi competition za Miss Tiba, wibaza yuko ari inzira nziza y'umurundikazi gukora projet ziyo? Ego cyane. Ego je suis convaincue kuko uragira ama connaissance n'abantu utari gushaka gupfa waragize utaja mu ma competition nkaya. Uramenya n'abantu qui sont peut-être haut placés, bashaka kuguha des opportunités zo gukora ivyo ushaka, bashaka kugufasha kuronka ama sponsor ukeneye kugira ukora ama projet ushaka. Donc je me dis ko ari inzira nziza vraiment ushaka gucamo kugira ushobore gukora ama projet yawe. Lauria amaze kuba Miss, mu nyuma haciye gitari kinini ya gose ryakamba barayikwaka bace bayiho yundi mu projet zawe cyuzihagarika? Nawe ndazihagarika kubera yuko bakwatse ikamba, kubera yuko yaza connection zavuyemo, kubera bakwatse ikamba, kubera niyahe impamvu yatumye uvuga ati iyi projet yanje kandi ihagarika? Je pense le fait yuko abantu bavuga ati oh maintenant Miss ni Marvel. OK.
Mavera niwe aca akora n'ibiki byose je naravuga nti même si en fait mu bintu bambwiye ati même si atari uzoserukira igihugu mu gihugu cacu muri wowe muri Miss University tugende buhoro. Miss University ni c'est Lauria même écrit dans la lettre qu'ils ont postée. Peut-être rero abantu bo barabonye lettre umugani bitayeho kwisoma cyangwa kuyitahura neza sivyo mugabo right now Marvela yafashe kiya kibanza kugira agusubirire we mu guserukira Burundi. C'est ce qu'on m'a dit et c'est ce qu'on a écrit. Bisigura neza yuko nimba nihenze urashobora kwidusigura neza Lauria ni Miss Earth akongera akaba na Miss University. Nuko bimeze. Bisigura kandi neza yuko Miss Marvela nabwo ari Miss University. Nawe nyine ni Miss University. Bisigura neza yuko Miss University muri babiri. Ngira hariho Anna 2. Muri uwo mwanya baragerageje kubasigura neza yuko hariyo Anna 2 canke nivyo wowe bishitse mu mutwe gusa hariyo Anna 2. Deja babitubwiye twise pa. Urumva nuzi ivyo babwiye nawe na Marvela nazi ivyo bakubwiye wewe. Mais dans la lettre, c'est écrit que malgré que Miss Lauria aille, elle reste la Miss du Burundi. Ok, imbere y'amategeko Miss University ni Lauria. Imbere y'amategeko je ntabwo nzi. Lauria ni Miss University imbere y'iki? Ok, tufatifyo. Ukurasha muri position itari iyo ntazi, hari ibintu nanje ngira batambwiye neza. Yeah. Basi birakunda yuko wicarana hasi na Marvela mukabiyaga mukavuga ati bimeze bihagaze gute hagati yacu. Yego, twarabona. Umwe wese yaraguhekeye ikibanza niwe wakimurekeye ikibanza. C'était pas kumurekera cyane wese c'était pas kumurekera parce que jewe on m'a annoncé que muri Nigeria bataprouva la Miss qui a été choisie, qui a été élue. Impamvu ni kubera taille yawe. Ok. C'est ce qu'on m'a dit. Yeah. C'est ce qui a été dit. Yeah. Hama Marvela nawe urumva niwe yakurikira. Yeah. Rero kabiri donc baca batora. Nice. Reka dufate ujya munsi hari le 13 igihe hasohoka lettre yanditse yuko cyangwa wapostinze ku account yawe Instagram uvuga yuko jewe sinyiri kandi Miss University. Ujya munsi Lauria yari mu bihe bimeze gute? Lauria bamaze kumubwira yuko Naija batubwiye yuko bimeze uko nuko bivanye na tayi yawe bigikunze yuko uja guserukira Burundi. Bite bimeze gute lo? Bijya nabimenye avant reka. Sijya munsi byabaye post. Wemenye avant. Yeah, ukibimenya rero babikubwiye. Le plus dur c'était kuguma nigirisha imbere y'abantu parce que c'était pas encore posté. J'avais pas le droit de le dire. Ubuzima bw'abasitari naho bugoye hari ibintu tegereza kwigirisha. Et c'est ce qui est difficile. Waratinze yuko umengo bimeze neza alors que utari bimeze neza. Non, tu pars quand uzombire muri Nigeria bihari nzogutume na Nigeria nanje ego cyane ego nzobabwira. Mais je savais yuko tanzoje kwigirisha mu buzima yuko umeze neza alors que utameze neza. Au fond you are deep inside. Babimeze gute? Ngoye cyane ko tegeza acting imbere y'abantu. Actinga ukareka ko tout va bien alors que tout ne va pas bien. Hama ikibazo kiryoshe kumva c'est quand une personne te demande comment vas-tu. Nzi ko nza kubwiriza ko n'abantu benshi kandi. Okay. Parce que iyo uri umuntu ari sur les projecteurs n'abantu bake cyane bazoza kubaza bite. Sérieusement bite. Imeze gute. Ico ni kibazo kiryoshe gose. Kumva umuntu ashaka kubaza. Ko abantu babona urashininga ibintu byose bimeze neza urashininga ubuzima bumeze neza c'est pas ça c'est vraiment pas ça lo harashitse moment ugira regret zo kuba wariyandikishije muri Miss University. J'ai pas regretté quand naragiye muri Miss University kubera j'ai rencontré de belles personnes j'ai fait de belles connaissances kandi iyo ntaja muri Miss University sinari kumenya Miss Earth. Nice. Donc nta mahirwe nagize ngo bien sûr hari ibintu bimwe bibabaje ngo uravuga ati byose biraja kuba umustar nizaye challenges uhura nazo
kubera wagiye mu buzima bw'ubustar utari usanzwe umenyereye? Je deja nk'ivyo wanje sindavyita ubustar bwa mugabo nyene abantu barakuzi. Barakuzi nibaza ko ari nk'ubu jewe kera n'abandi umuntu adasa amasoni asa amasoni mugabo pana ico kimwe n'ubu ubu ndagira amasoni ko hari igihe ninjira ahantu abantu bose bariko bakuraba. All eyes on you. Tout le monde. Limite baze mu jisho gutya bakurahe parce que birasarisha vraiment kabisa. Donc ivyo onye bigaca bintera amasoni bigaca bintera kuma nyine sinzi renferma kabisa. Lo mbabure kwita lo hajya nki ufise aka za JKA wanje maze gutana ni lo nyene byo n'abandi bantu bakwita lo bose. Okay, Miss Lauria, Miss Earth, Miss University. Ndifuza kumenya hari ukuntu competition ya Miss ibaye wa mbere watahukanye ikamba bamuha udushimwe dutandukanye sivyo bamaze kuguhindura wewe hamwe na Marvela, Miss Marvela no dushimwe byagenze uko nyene byagenze gute ku kintu kijanye n'udushimwe wagumanye ivyi wawe canke baciye mu vyi wiwe na wene byagenze gute? Je nagumanye ivyi wanje sinzi ko we bamuhaye ivyi wiwe nawe mugabo je ntavyo banyatse. C'était ça en fait le truc yuko bambwiye ati tu restes Miss parce que tu as été élue baragutora. Donc tout ce qu'on t'a donné on va pas te le retirer urabigumana. Bishitse inzego zihamagaye ati turifuza Miss University hogenda nde hagati ya Lauria hamwe na Marvela? Je dis vraiment. Ni birashika. Donc je sais pas. Nice. Okay. Reka magara ngaho nyene ku kintu kijanye na Miss University kuko niho abantu benshi twakumenye sivyo kwaravuze ati wow nakabimeze ukunuko mugabo harabaye amajugement atameze neza ku bantu bagiye baravuga ati uwo munangano konye iswe birakunda ko aba Miss kubera yuko peut-être twari tuzi amategeko asabwa kugira umuntu dushoye kumwita Miss University sivyo nimba atari banga amategeko ukuntu yari ameze jury ukuntu yari imeze na tayi baraba wari wese yafise ukuntu ashobora kuja kwiyandikisha. Iyo baraba tayi sinari no kwinjira ntibari no kuntora muri preselection na tayi yarawe et d'ailleurs no muri preselection j'étais pas la seule yaravyibushe hari n'undi avyibushe parce que justement na tayi yari hari barabikibwira bagushoboye gutora ube Miss bakubwira uburebure bakubwira imyaka nta kindi. Okay, Miss uciyuza muri competition yitwa Miss Earth. Miss Earth rero yaravugishije abantu benshi ku ma social media yarageze moment ari Lauria Twitter, Snapchat, hose Instagram Lauria. Ikintu nifuza kumenya deal yo kuja muri yari Philippines. Deal yo kuja muri Philippines yagenze gute? Est-ce que warungitswe nande canke wagiye guserukira Burundi nkandi nka Miss University canke? Nagiye guserukira Burundi nka Miss Earth Burundi ko naringiye muri Miss Earth competition Miss Earth. Batoye wewe bisunze? C'est ce que je vais dire. Yeah. Umuntu yantoye umuntu afise organisation nyene yo gutora agira ibintu vya modeling haye muri Afrique. Miss benshi baramuzi ni organisation yitwa Invest Africa. Hama il a vu ce qui s'est passé avec Miss University and then arakontakta turavugana arambwira ko bimubabaje ko atavyumva ko ivyo ntibikibaho ntabitahura. Hama arambwira ati jewe ndashaka gufasha kuja muri competition kandi bikomeye kurusha ivyo bindi wagira ujemwo ivyo ni petit problème reka je ndakwereka vyiza kurusha. Deal ya bien. Then abantu bazi nyene kujya nakubwiye ati nta Miss atonze abaho. Okay. Miss aronze afite taille fine. Yeah. Mais la personne me dit ko shaka kuja muri indi competition atachwara komeye batarabataye. Yeah. How come ivyo biri nivya hama ndavuga nti hariho abantu bazi ko bababwiye no ari no. Yeah. Bazi ko bababwiye no aha hari abazobabwira no naho nyene. Yeah. Mais c'est pas ça. Parce que déjà muri Miss University bambwiye non, mais muri Miss Earth bambwira oui.
donc iyo compétition nayigiyemo pour montrer aux gens que c'est pas que uno musi ngaha bakora nk'iko hajya bazoca bakora birashoboka si tu veux birashoboka umuntu rero yantaye yaguye connection just arabipanga neza uragiye Philippines wamaze igihe kingana gutega galo 3 semaines ni cyo kintu wakunze gose muri Philippines hospitalité y'abantu abantu bari très accueillants très chaleureux aho bari akajambo canke moyo yose wavuye muri Philippines merci salamakbo salamakbo urumva bararonse udushimwe twinshi genre bararonse amakado menshi ku buryo umuvuga ati salamakbo for sure urashitseyo haraje amafoto atandukanye ofisi ibendera ry'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi foto uri kuri plage foto uri ahantu henshi atandukanye mugabo muri iyo competition nyene hari ifoto ya trending yiwawe nitwitayeho kuraba izindi z'abandi twafokasinze y'umurundi kazi wiwawe sivyo bari muri competition kuri rya foto ryari itegeko ko mwambara kurya umwe wese cyangwa yaza yiyumviye style yiwe byari bimeze gute yari itegeko ko twese twambaye kurya on était tous habillés de la même façon je vais dire un truc en fait jewe nanje naravuze nti none mu Burundi ninambara gutya baza kuvuga iki navyiyumviriye ndavuga nti nibaza kuntera ikibazo kandi araba abandi tundagenda en fait twagenda par ordre alphabétique hama Burundi c'est la deuxième lettre donc d'imbere ndabaza uwari nyuma yanje hafi yari wo muri Ethiopie yarafise cover up ndamubaza nti uragumana cover up yawe ndabaza n'umuntu wo muri organisation turagumana ama cover up yacu turashobora kugumana no arambwira no hama hari amafoto yandi bashizeho ngo muri Iraq yari yifutse jewe mon pays n'est pas musulman igihugu cane si igihugu ca musulman bagira si igihugu ca musulman sinzi ico bababwiye sinzi ico bavuze kugira bagumaniye cover up yawe mugabo je nayo nabibajije barambwira no twese turazikura barazigumana mais vu que nari imbere sinari naravye wo muri Iraq ko bambaye cover up n'abajije abo bari hafi cambaza n'uwundi mugore yari muri organisation ok hama ndavuga nti bon vu que igihugu cane kitari igihugu kiri musulman kugira ntaco bitwaye baraza kubona ko bose ariko bambaye je pense que y a pas de souci canda defira nk'abandi ntazi biza gukurikira après urabajije ku kintu kijanye n'akaranga ku Burundi maybe kuko abantu benshi baguma bazana ama claim yabo barekama bavuga ati ni wakurikije akaranga kiwacu normalement mu bamisi ivyo nivyemewe ibiki harageze moment peut-être wari yakurungitse hari yanye umubaza ati kuri je iyo basi yabo tabikoze kujyanye ni bari kukwemerera ko ugira defi sinzi ibyo sinavyibajije ico vraiment naco nigeze niyumvira aho ndakuco habe nigeze niyumvira ibintu by'akaranga nivyanciye mu mutwe comment dessus asata ko hariyo zimwe wazakiriye nabi muga ndifuza kumenya rego uraje gutambuka uricaye kuri telefone yawe ubona ku ma social medias ari wowe wenyene Lauria wari mu bihe bimeze gute ntabwo wakwera abantu bazibona gute mu Burundi turafise akantu yuko tuyumvira abantu l'extérieur est-ce que abantu bazibona gute donc nagize ubwoba mukanya abantu bazovuga iki la famille ibintu bizoba biyerera bija ahantu hose et c'est ce qui s'est passé byarereye vraiment byaragiye ahantu hose nagize ubwoba mugabo encore une fois abantu banyegereye baransutena canumva dibyo abantu bakuvuga nabi ni babandi nzo kugera muhura ntimuzinanye from nowhere ngenda nagiye kuri commentaire nyene ya Facebook arakeye biyumva bari byano kuvuga nabi donc ivyo sinabibahora ntaco bavuge nabi okay mugabo je ntibinyatene commentaire ya famille byavyo bindi urabona byo bintu kiyemo kumengo nawe uri muri famille
twari twarakubwiye Lauria twari twarakubwiye la personne qui m'a dit ça vraiment nanon kwa nibaza ko baranyumviye ikigongwe nibaza ko bavuze ati yo umwana wacu none karabona aya makomantere n'ibiki natwe tubyongereko donc ndibuka kandi mon père m'a appelé arambwira ntugire ubwoba nta kimwe je pense que atanivyo twanavuze nice ntugire ubwoba nibo bandanyigirira support urumva ifisi yego kabisa ico nzokwama ndagishimira abavyeyi banje la famille je viens d'une famille très soudée twese on soutient les uns les autres yego vraiment turafise ukuntu reka mvuge muri industry ya music 257 hari ukuntu usanga umu artiste umwe iyo dufate peut-être yakoze ibintu bigiye hakurya y'akaranga abandi ba artiste baraje inyuma yo bakamusupportinga sivyo wewe nka Miss oba haraje baba Miss bandi dusanzwe tuzi peut-être ba Miss Livia ba Miss abandi ba Miss bose baci ba Kelly bande baragusanze inbox barakubwira ati take it easy j'étais très surprise ngabo baranyandikiye nka bande Miss Burundi yaranyandikiye Kelly yego yaranyandikiye wewe j'étais très surprise kuko ntituzinanye namwe turahura tukompa mais elle m'a écrit kandi byarankoze ko vraiment ça m'a touché j'ai apprécié beaucoup n'abandi ba Miss bien sûr kabisa nice Miss Earth watwaye project ya yari yo rusanzwe ufite muri Miss University kabisa Marvela yavuye mu Rwanda turabona ibintu bamwemereye turabona ibiki mugabo kuri Lauria suko byagenze nitwabonye ibintu bakwemereye nitwabonye Lauria uzoherekezwa n'iyi company ibiki bimeze gute muri Miss Earth we differ Marvela numva we yagiye muri kubera yabaye wa mbere yagiye mu bya modern kandi ibyo byose mwabonye ko yabaye wa mbere nanje iyo mbo wa mbere byari kugenda uko donc haboneka beaucoup plus umuntu yabaye wa mbere et pourtant ntibiba bisigura ko abandi atanakimwe baba baronse canke bigera ibihe baciyemo zijya moments waciyemwo kuba uri mu Miss Earth bakabaha ordre yo gutambuka mwambaye kujya right bishitse hakaboneka ubundi murundi kazi aronye opportunity yo kuja hariya nka conseil wo muhaniya numubwira ntagire nk'ibyo nagize numubwira yuko kweka togira izo wagize kuko je sinari nzi ibiza kunshikira sinari nzi ngene abantu baza kwifata kuko yo mba nari kuba ndabizi nibaza ko je voyage différemment parce que ama commentaire mabi ntaryoshe arababaje je ndafise ukuntu nayafashe ariko bishobora gushikira uwundi mu akayifata nabi kandi narabonye abazungu twari kumwe hariya ibintu by'amakompetisiyo nk'ayo birabababaza cyane ni ibintu witayeho cyane la vie extérieure birashobora kukwatenya kandi ugakora ikintu kitari cyiza kanaja muri depression hari abantu rero batigera baremarka yuko depression ishobora kuza atuma umuntu mental health irakenewe cyane rwose du coup nibaza ko umuntu yokurikira numubwira ngene abigenza kuko on n'est jamais sûr yuko uza gufata ibintu nanje hari ibintu nari nzi yuko nzofata neza name nzi ngo mentalement je suis très forte ngariho bimwe byanyeretse ko peut-être pas Miss Burundi canke iyindi competition yose ya Miss twigiyemo turi supposed kugira bukaranga kiwacu turi oblige kugira bukaranga kiwacu je pense que Miss Burundi iri ndiko mvuga izindi Miss to hakurya usanga ukuntu zateguwe hari ibintu bimwe usanga biri hakurya y'akananga kw'abaruki wacu mu Burundi bien sûr cyane gose handi kwambara bikini c'est très normal voilà bakubwira ati voilà pas de Miss qui ne porte pas de bikini voilà ikibazo rero canje Lauria gihagaze yuko izi competition zo hanze tuzireke kuzijamo kubera yuko hari ibintu zitatwemera gukora kubera akaranga kiwacu tuzihagarike niko bibona kuvuga aho sinibaza ko twozihagarika mugabo wenda ndari no gushaka uwa mbere iyo nabo wa mbere nta numwe yovuga ngo tuzihagarike no hari umuntu ashobora gukuramo ikintu ciza muri izo competition zo hanze nibaza yuko gusa ubu
kubabona ibyanshikiye buza bararespekta akaranga ko mu Burundi tout simplement mugabo tubareke kuzijama parce que je pense aussi que ushobora gutorwa utambaye wifutse utambaye biki kabisa lo wallahi mina enjoy cheers ka cheers zenda enjoy nze kabisa urumva hari ibintu tura tukubonamwa sivyo tukabijije kundi kuntu tutumvije version iwawe mugabo right now ndibaza yuko abayiko yadukurikirana bako barumva real story iri behind ibintu byose baraciyemwo ibikini siko mugabo ubonye urafisa akazi kiwawe ubonye yo urashinings ubonye ibintu ubonye ibintu fresh sana Lauria siko watubwiye yuko haraciye igihe urafakinga ubuzima werekana abantu ko ibintu byose ari fresh sana no ko si fresh sana sivyo wabitubwiye ikintu nifuza kubera byarashitse hari abantu bafakinga rero ubuzima ugasanga bishira kuri level batariko surtout kugwaruka abantu twama turi kumwe kenshi abantu tukunda kubona ukacusanga bakora faking ubuzima level bako barishirako siyo bagezeko akajambo kuri abantu first of all wibaza ko wagendana n'umuhungu afaking ubuzima umuhungu nimba yifuza umukobwa hari igihe bisaba umuhungu nimba yifuza umukobwa Lauria hari igihe reka peut-être Lauria yose aga experience gatoya nyene kwa je no umuhungu nimba yifuza umukobwa sivyo sometimes bisaba yuko tumwereka umukobwa ariko twifashe neza kugira twemerere sivyo nabyo ndibaze ko ça fait partie y'urukundo kubwawe wowe turabona yuko turakubona ama spotlight turakubona mu screen atandukanye biraboneka yuko bisaba yuko nanje nginza kuri yo level ariko kugira nshobora kumuronka Lauria ikibazo canje fakinze ubuzima kugira ndongo umutima wawe Lauria nabishasha nakimuro sakwe musanga nabuze byose kubera yuko après urafakinga umwana n'umwanzi ubibona ko kurabesha kandi sikiza kubesha message kuri gogwaruka usanga guha place itari gwawe bagire discipline hama ibyo bintu bashaka gushika bashaka kwereka abantu ko bashitse ko nga batarashika bazote babishikako discipline kora nk'amahera ndabibona beaucoup plus nko kwiha nyene nk'ivyo uvuze dufate ko ubuzima buri high gufise donc discipline tekereza discipline ayo mahera yakorere uyabike n'ibiki byose umunsi uzoshininga nawe Lauria ari muri babakobwa canke umwigeme yifuza umugabo afite amafaranga sinovuga ngo umugabo afite amafaranga no nano ndakora sivyo donc nawe nyine akora ashobora kwikora umushomeri siguya no umushomeri si type yawe tukibazo bacu bishira amafaranga n'urukundo birajana kumva tukibazo usanga tukodi oya hidura bendure no wallahi me enjoy sana nagize ibihe byiza ndi kumwe nawe mugabo ko biri kose hari ikintu sometimes iyo umuntu ageze ku indi level arifuza hari ibintu bimwe yifuza gusubira nyene mu buzima busanzwe mugakwera level agezeko nibigikunze wewe right now ndashovuga yuko uri mu influenceuse hari abantu benshi bakurabira ko karorero benshi cyane sivyo nubwahe bundi buzima ukumbuye gucamwa mugakwera yuko izina umaze kubaka tantine nibigikunze ko ubwo buzima bubaye ubamwe kuja ahantu ntibakurabe kuja mwibarabara abantu bakuraba onya ari gihe sohoka kava mu amafoto ni menshi ndabikunda ahubwo kubigira kuko ndazi ko ngiye ahandi nko muri ville ntabwo nogira nkaba kubonye aguma kuraba since nturi comfortable nturi à l'aise before afata bus
no. umaze kuba busy udaciye sometimes no missing a bus Tumego ndishima reka ibyo n'ibintu ntusuye kumbaza gusa tumego ndishima ndagukubita no wowe ufise akantu kari ku mutima wowe ufise ikintu wifuza gusharinga natwe canke n'icyahe kibazo wari wifuza kubazwa mugabo utaronse opportunity yo kibazwa ucishura ngene straightly ugira ikintu dushikirije akari ku mutima ukatubwire Miss Earth na Miss University by the way let's go contact you and Miss Earth faut nongera ko Miss University zisheko zose ntumureko nimwe yeah umwanya ni gwaho kugira utubwire ikiri ku mutima je pense muze muritaho abantu banyu dans le sens où umuntu ashobora gutwengera atari karatwenga surtout les personnes qui ont beaucoup de responsabilités parce que niba abantu bazoba bari muri ntegerezo gukora ikintu kugira afashe umuntu mugabo je ntabwo uza kumbaza bite bimeze gute ça va donc mental health irakenewe cyane kuba protéger parce que abantu cyane bari sur les projecteurs n'abantu babicamo gose ndasaba bagenzi bamwe nabo nyine bamwe ko barambwira donc ico ni ikintu vraiment surinya cyane gose muri abantu bariko bariko baraba exposer parce que c'est pas tous les jours que umuntu azotwunga kubera twemze nice biraboneka yuko bigewe waciyemwo ubwite ibintu byinshi ndoya mais maintenant je vais bien très bien ubu ni bon ubu nta kibazo ufise oya nta kibazo nagize ça va j'ai dit ça mais j'ai remarqué quand même yuko la santé mentale irakenewe ko iba protéger harageze moments ubona yuko ugomba ube traumatisé no traumatisé non traumatisé non mais bon bijya bihe wararize yego ndi muri Philippines wararize ngabona bya bindi nyine tubona amafilm kiruka mu cyumba kiyugarana ukarira ashide dashit tell your story lo nari muri dîner n'abakobwa nyine bandi hama j'ai reçu le message sur mon téléphone twagiye dufungura ndasaba urushani ndabasaba nje kuryama je me sens pas bien ndagenda mu cyumba jenyine narit je vais pas mentir mugabo ça va j'ai pas abandonné en tout cas ce que j'aime nanje nikunda ko nuko ntango ikintu ndagiheze j'abandonne pas kubera des obstacles ça c'est une qualité niziko kandi nanje nikundira j'ai pas abandonné sinigeze nimvira kubiheba nakundi c'est vyabaye mugabo je objectif yanje niri nzoyishikako 2023 c'est project ya jewe c'est confidentiel projet watwe muri Miss Earth 2023 uzoyirangura kabisa ndagushimire cyane me enjoy sana mugabo nitworangiza kuko je namagaruka kuri music industry yacu 257 muye n'abantu batari muri entertainment batari muri industry y'umuziki especially ndakunda kubaza kano kabazo ndakeneye mbwire top 3 indirimbo muri ziri mu playlist yawe z'abarundi ukunda madam cyane kose by the way twarahuye hano na Lauria akarimba madam sinzi ko ducishiza ku kidogo tu madam ari so fine jeda wacishize cyane oya muri sense ko uzi kuririmba ni juste ukurikiza ziga lyrics gusa nta kindi okay let's go bano imana right now twakire Lauria aturimbire madam ari so fine let's go nivyo yemwe madam ari so fine okay ndirimbo ya kabiri ni shasha akuna matata rekunda remix kabisa shout out kuri bagiye bati bose clip nziza cyane kandi sanza gose for sure ya gatatu sashaka kugira kari y'abarundi vraiment si y'abarundi top 3 ntiri y'abarundi ya gatatu ni common person ya Burna Boy nice ndagushimiye bo dukurikiranye du début à la fin ndakubwire merci beaucoup yari ka boss for hamwe na
Miss Lauria. Nikisema Lauria unasema niche. Lauria. Lauria. Kabisa ndibaza ko mwagize ibihe byiza muri kumwe natwe, ndibaza ko wize byinshi, ndibaza ko wungutse byinshi, ndibaza yuko wagize agaparti gatoye gusa wowe wakuye muri kino kiyago cyacu. Je mu bintu nize cyangwa mu bintu nungutse nuko tube hafi y'abantu biwacu, tube hafi y'abantu dusanzwe dukunda, tube hafi y'aba bantu tuvuga yuko ari abagenzi bacu, tubabe hafi kubera yuko rituzi ibibazo bariko baracamwo. Byo bavyiza yuko umunsi n'urenga utabajije mu best wawe, utabajije umugenzi wati umeze fresh sana, akubwiye ko ameze fresh sana, ibintu cyo bigenda fresh sana kabisa. Erika Boss for mu kiganiro cha Hangouts, kora subscribe kuri account ya Imbere Magazine. Ndakwibutse kandi yuko duhura chaque vendredi 17h niyo twama tu droppinga ikiganiro cyacu Lauria. Kugira turangize neza show yacu, duhera kuri rya kamera ya hariya. Rya kamera ya hariya, tugira gutya. Gutya. Ura ma Hangouts galo. Okay, bitwereke. Gutya. Haba gutya. No, yoruka Hangouts ya. Dafashe. Yoruka Hangouts ya galo. Ndaziheza neza. Cheers. Akara cheers. So, duhera kuri rya camera ya hariya hanya, cyo tugira gutya. Cyo tugira gatatu pop. Cyo tuvuga Hangouts. Ready? 1 2 3 pop Hangouts. Tujya hagati pop Hangouts. Turangiza nga pop Hangouts. Tugira hello 5.